Mu gihugu cyose amakomine nka yose y'igihugu ni igikorwa cyo guha kurondera abigisha gutanga ikibazo kugira abigisha dushobore gukuramwo abaja kwigisha barushanije baje kwigisha mu bice mu bisata dukeneyemo abigisha. Ni kuvuga uno mwaka ku kibazo cyari cyakozwe mu mwaka uheze cy'abigisha nyine hariho ibisata bitari vyaronse abakora ibyo bibazo, hariho n'ibyaronse abakora ibyo bibazo mugabo baheze hakenewe abandi, hakaba n'abakoze ibibazo bakirindiriye mu gihe dukenera umwarimu ca turabira kuri urwo rutonde rw'ingene bagiye barushanya amanota mu mwaka uheze. Ariko aba buno munsi nabampejeje kuvuga kumbure ibisata bakozemwo atawusigaye tugiteza gukoresha abandi canke atawundi yari yakoze atanumwe yari yakoze mu mwaka uheze ariko ubu tubakeneye. Rero mu Burundi bwose ayo makomine nka yose y'igihugu hariko harakorwa ibibazo kugira dushobore kuronka abaja kwigisha ibibondo by'igihugu. Kuva duhamagaye tumenyesheje ko ikibazo kizokorwa tugahamagara ababishaka kugira biyandikishe, hariyandikishije 2,733. Umwe wo muri Mutimbuzi twasanze yarabeshe, yari yanditse asaba ko yorenganurwa mugabo naho nyine muri uko kwandika aduha ivyemezo atari byo mugabo tubimenye nyene bashitse kuri terrain bashitse hamwe ikibazo kiriko kirakorerwa kuko burya nta muntu yibanabana n'abandi. Twasanze ivyo yavuze rero atari byo ubu twamuhagaritse. Ni kuvuga rero twamenyesha abarundi n'amakungu yuko iki kibazo ni ikibazo kiza kwerekana intumbero ya leta yo gutunganya neza akazi. Mu gutunganya neza akazi ni ukugashiramwo abantu biciye mu butungane, biciye atakarenganya na kamwe kagiyemwo. Nico gituma leta ibicishije mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi n'ubushikiranganji bujejwe indero yatunganije kino kibazo kugira haze haronka akazi ubikwiye kandi ntihagire usigara yidoga ngo ntiyaronse akazi kandi yakoze ikibazo iyo hava yidoga ngo abandi bakoze canke ngo baronse akazi badakoze ikibazo. Ni intumbero nziza yuko umuntu wese akora akazi atawe arenganije, agakore aronse uburenganzira yakoze ikibazo, gutyo niho n'imyidogo itabaho mu gihe hagiyemwo umuco mu gutanga akazi. Twifuza rero ko no mu bindi bisata twibandanye kandi tumaze igihe tubigira kugira akazi kose gatangwe habaye ibibazo nk'ibi. Rero ico nokongerako kandi nomenyesha nosubira nkibutsa abariko barakurikirana kino kibazo, ni ukuvuga dusaba ko hajamwo umuco kandi hakajamwo ukuri. Hariho itegeko nshikiranganji ryasinyiwe ko n'umushikiranganji w'abakozi n'akazi n'umushikiranganji araba ivy'indero ryerekana neza ingene inyuma y'iki kibazo hazojaho urutonde rwerekana umwe n'amanota yaronse. Abazoronka akazi ubu nyene nabo dusanzwe dukeneye, twarabamenyesheje na 645. Abo rero ntibivuga ko abakozi no munsi ari bonyine bazocaronka akazi, abo nabo mu kino gice ca mbere, ariko abandi bataja ku rutonde rukurikirana uravye amanota bagiye bararonka. Ni urutonde rw'agateganyo rwo kurindira mugabo bakarindira umwe wese ari mu kibanza ciwe kugira ejo habonetse ikibanza cyo kumushiramwo hace hakurikizwa urutonde nyene kandi atawanje wangura atamwana n'ikinono. Dusaba rero abajejwe gukora izo ntonde baze bazikore mu kuri bakurikije ibivugwa muri ordonnance n'iryo tegeko nshikiranganji kugira ntihagire n'umwe arenganywa. kandi tukaba tumenyesha ko
umutware azohirahira akaja kurenganya umuntu na nkana azobihanirwa kandi cyane kuko dukeneye umuco kandi dukeneye yuko atakamwana wa mama kajamwo hajemwo hahabwa akazi uwikwiye kandi yatoye ikibazo